icinzu cihoze gisa nk'icyabaye kwanza kuko je ndi umuhungu umwe mu muryango. Kandi mbere wewe uri na mukuru wanje niwe wonsemera. Urakarya amase burya mwe murazi ubuzima mbayeho mwebwe ngaho imbogo turya amase kandi amahera ariko kuyasize. Ukeneye iki tukugurire? Ariko shahere navyema nubwo biruko aruke kuganira no kwa maji. Reka shabazi n'ukuntu numva niruyi. Kandi mbere wewe uri na mukuru wanje niwe wonsemera. Tora ndazi shati gende kandi uraje aho ndarusha sha. Ahubwo ntwaye. None bishobora nitikundanira bro. Haza ndarusha. Nyaruka tugende tuje gukora ubuzima. Ndarushe. Uranje mwitabara abantu bakangira ngo tugende. Gusa uramfata nabi kandi uri mukuru wanje. Bro gute? Salama. Meze neza. Ego, amakuru ya? Karazi. Ego. Karibu kweri kugatebe. Karibu kugatebe kabisa. Ego. None mutakuguma witegura ubu muri ku mwanya ugomba uje hehe? Nta hantu ngira nje kimwe gusa. Barifuza ko umwanya wose ikintu kiba gisize nkaba niteguye ku buryo bibaye ngombwa ko ngira aho nsimbira bitansaba umwanya munini wo kwitegura. Ubwo rero bro bazi hakantu nibutsa. Ubwo umengo asobanukiwe utantu keza twiza reka nkubaza akantu. Turabe. Hengiye yafatanye ko ndondara. Turabe kweri. Awe aho ubona gute yamuze. Abantu menga ndabazi bro. Urabazi nabanda bitomboreyemo kweri. Urazi impamvu uvuga ko nabanda bitomboreyemo? Urabona uyu afisa akabido. Kweri naramubonye ntumva asha. Mvuye mu vyanje mbere nk'ababandi. Yego numvise umutima wanje umwishimiye. Demu niko washimye. Cyane gose birenze uko nobikubwiye. Muta. Je muntu menga ni bo. Kumenga hari akantu muga. Merci. Jendi huta reka ndaguhamagara y'umuhererezi wawe. Helen! Ingo washira umushitsi ari umwana aje kubaraba. Jenda kire. Meze neza none. Johnny bon, nugenzwa n'amakiro. Je nanje meze neza kweri. Neze uko nako tuyaga gatoye. Okay, tugugenda. Hama je kwishuri wize nyuma yanje narakubona keshi. Asha nkifuza kukuvugisha. Ariko nyene ngira byakunze mugaho umunsi natohoje ahantu wo buba. Nico gituma nayishatse ko tuyaga gato. Nakumvise. Ujya menya gutwingara yawe. Deje kigano tamaze kuba ninde hama ngo tuyage gato. Odi. Oh mashami safa. Meze neza. Ego. Misi myiza. Ego sha. Hari wo mwiza. Ego. Biti. Ni sawa. Meze neza.
none ndabona warose umushitsi n'umusheri wawe Ana yandi. Ha. Shantu ramenya kuri n'amaguru yanje. Ntabire samisha kutabahaye kari. Minawenzi. Minaone hagishi. Ninatabuzi nyo bari kubahagari bo bakicira. Mama ntacyo yambwiye. Hani deja no mushitsi ntacyo yansabye. Cyo bikoze turatunze. Nene kugira uhakare b'umuntu mama rinda kubikubarira. Nega cyane umushitsi nta ntebe yasabye niwe nshaka. Hari nawenzi. Ahubwo shaka mene kari ndekane naba. tugiye shaka Abantu kuri mutubabarira. Umukobwa wacu ntashoboka kwinjira muhenda. Ndaba bagatero mwikana. oya sinigwa ndicara ashaka vyihoze kuko n'ubu nanje kuraba aciye agenda mbonye umenga aransuzuguye reka ngende ntaje tuzosubira Sha mutubabarire pe. ariko kumenga siho rimeze ni hatari none urya mwana kweri uramukunda kweri cyane gose araje none je nzokujana iwabo none aho uwo nkoreye umuti kwe Ya, wewe urankorera ico kintu we nzokujana ariko Rero bane banje munzu hari hashushe kandi ababwire jewe murazi ko ndire ngende murabizi hama rero musigaye mwenyene mishu urazi kwifura kandi mwana wanje wenda kwizeye hama nawe wigira ngo urumuhererezi wigira ngo urikireko umenye ko ngaha usigaye nta mama nta papa ntuzi umugore mishu ndiwe ndakuzi mama nawe usigaye na bashikawe uba umuntu w'umugabo nka n'uri umutoyi wanyu ngira ngo muramuzi umpe n'uruhusha nzomuhe n'inkoni kubera ntashikunda gushoboka rwose nimuze mwimana maze mubabaye ngo mugwane yumva hanyuma mishu uzubaha impanuro mwana wanje hanyuma jewe ndagiye kurondera ubuzima tumarira irya nzu amajenzi ndarungika amahera uzokora ibikenewe tuzovugana ku telefone ndakubwira nti kora ibi ibizoba bisigaye nyene uzobibona nawe hanyuma muze mwitunge muba abana b'umutima nibaza ibintu amajambo karayo ujije guca ngenda mugasha mama nukuri je ndababaye kubona ugomba ugenda n'ubuzi bwo ngaha bwose je nzobwishobora ntuzi yuko bonya nta n'ikintu na kimwe bamfasha nta n'iki ngira usize babwiye ngira bona wumva mama wabonye ndabona ubu mashe ndumye ha bimwe ntokubwira
wenda kuteza imitwe rero sha nimba vya vrai ari kuri inoti we inoti yagize icayeko Good. umviza ndakubwira mbeme wawe ntiyagiye Mere wanje ari hanze. umva iwanyu ndahazi mani y'amateleviziyo ibintu mu nzu biruzuye gute woshobora kuguma muhira bikanga gusohokana n'abandi bajama urazi none munana ikintu kihari urajya mu nzu ibintu byose woshobora kwidandaza n'inzu meme woshobora kwidandaza honyine ikintu ca mbere yamuvugana n'urya petit frère wawe Ndabona rero sasa urya grand frère. Ya grand frère nta kuntu na kumwe umugambi adashobora kuwumva. Ariko urya mukobwa. Ha, saragoye. Simbona ukuntu ushobora kubimwumvisha. oya urumva ujya honyine n'umwe namwe muri babiri deja amaze kubyumva kumwe muri babiri byose birashoboka nanjye nzobigufashamo Oh, yego merci d'avance. byose nzobigufasha ngo nta kibazo Merci. Umeze neza. Mwana meza. Karibu. Urakoze kumusha kukumbuye. Mishu. Hari iryo zuba. Hemwe, karibu rero ngaho iwacu Fred. Merci beaucoup, twari twakumbuye cyane cyane vraiment. Je nkanje nawe uko turiko turakora examen yanyu. Cyane kuri ni ngoma. Mishu ni ngoma gute naho? Babatoyi bawe bo bari. aha shaje nk'ukuri ngahane mumbona uko unya nararuhiye mu mutima. Abana turabana sinzi ngo birirwaha ndirigwaha ndateka ndagira iki ibintu byose ngaha ndakora ndabatunze ngira nk'inzo urumva inzoye babana birirwa barayerera bakina umupira mama yaragiye hanze tuhasigaye ngaha twenyene nta n'amahera ya rasiyo turonka mama sinzi ikibazo yagiriye turamurondera ntitumutora nabo bansaranye harya amatafari yarari harya twari ko turubaka bayamaze bayagurisha ubu rero ngo bagomba kugurisha inzu nayo ivyombo hariya vyaheze nabuzankira nawe Wa mukobwa na. urya mukobwa urya ni nawe mubi ni nawe yoheje urya wundi muhungu niwe yamwigije ingeso mbi nukuri ndabingiza mubamfashe kubampanurira aho mwoba mukoze. Mishu urazi ko n'inshuti yanyu nukuri nzogerageza tuze kubahanura. Shano kwitanga nyene umuntu akazoza. sha nukuri mwaba mumfashije cyane kuko jawe ngeze narushe sinorohewe. rero naje ndagushikaye nyene ko yego kweri wewe urankoreye umuti kwereka yaha ibisigaye ndigwariza ese ninjira ntitwinjira nayo ese ninjira ahubwo rero ndigiriye aba ntayibaho je igikona nyine kuko hashikana ibindi ndigwariza urambwira icyavuye yego ntangona rero tuza kuvugana mvuye Hari? nakoze murakoze cyane kutwakira mumeze neza amakuru yanyu Ni bo tumeze neza. ni vyiza naje kwari kwihazisha ahantu nabibona Okay, gusa ntabwo twamenya. birashoboka
ko umuntu amenya uwundi nawe atari bwamumenye gusa twarigeze guhura umunsi umwe mwari muvuye kuvoma mwari babiri kandi uyo munsi biri mu vyatumye mbere mfata umwanzuro wo kuza kubagendera. Twari babiri muri Donald. Mwari babiri gusa uyundi sindamuzi, kimwe gusa we wari ufise akabido gatoya, uwundi mwari kumwe yari afise ibido nini yamuvuye kuvoma. Nico gituma naciye mbona ko nofata umwanzuro nkagira effort nkarondera ahantu muba kugira ngo bikunze tube twoganira ibijanye n'ico kintu canjemwo. Narakubonye nyuma ndakwishimiye. Kono twakubititse nabakaca tuzanira ibintu vy'inkundo hapi ivy'inkundo sivyo ndimo gusa reka ndamubeshe ko namukunze kugira nshobore kumuprofita amahera cana we umwana mubi kubera gutatuvugishije Ya nabonye umenga muraremewe nico gituma nashiye niha gahunda yo kuzorondera uwundi mwanya. Cane bimwe nyene vy'abakobwa natujya mu sinumva ndakwishimiye ariko sinari ndakuzi. Uri mukuri canke nyene ugomba kunyumviriza gusa? Shawapi, je suis sérieuse. Kuko nyuma yo kukwishimira vyavuye binzamo nsanga no kugukunda vyanje ngo ndagukunda. Niyo mpamvu naje kugira ngo bikunze twubake umubano uzogira ico dushikana. None bon, nati namaze kukubwira ko ndakwishimiye pourquoi pas ntashobora kuba ndagukunda. Ndagukunda nati. Ako kantu karandyoheye gose frère. Ndakwinginze ngo usabe uhagurika akanya gatoya umpobere ndumva vyonyura gose. Biranezereye gose kuba unyakiriye nkuko nari ndavyitfuza. Mbe nkubaze none ko nagusanze ngaho wenyene abavyeyi bawe bari hehe bimeze gute? Shaje abavyeyi ntabwo bari hafi. Abavyeyi banje bari hanze. Gusa ndafise bakuru banje babiri. Bari hanze bizoca bigenda gute none gabasha? Ibiki? Ibijanye n'ivya mariage tuzoca tuganira n'abandi. Nawe uranyarutse ibintu. Mariage kakara? Oya simvuze ngo tugira tuyikore ubu nyene mugabo ndiko ko bitewe n'ukuntu nahemukiye gose. Ubu ndi decide ndifuza nyene ko noronka umuntu dufata umurongo umwe. Shawapi, manzu ugabanya akariro kwanza. Kuko ucumenga uranyarukije ibintu. Mbe none urivukana canke barajanye abandi muvukana hanze? Oya sinivukana ndafise bakuru banje babiri. Gusa ntibari ngaha. Okay. C'est bon, nimba bahari ndumva ibintu ni sawa. Hanyuma nubwo numvise umenga nturavyumva neza, iciza nuko wanyakiriye neza tukabihurizako kuba ngukunda ngasanga nawe unkunda ibindi nibukebuke tuzobiganira uke ndazi bizogenda neza. Reka nce nsezera ngende tuzobandanya tuvugana hanyuma. Ahubwo kugira ngo bizokorohe cushiramwo ibiharuro 8 kugira ngo nzokoroherwe kukuronka vyoroshe. Ibiharuro 8 bisigura? Nagombye kuvuga nimero zawe za telefone kugira ngo nzokuronke vyoroshe. Okay.
ateye n'ikirofu agashika abwira ibintu vya mariage umunsi wa mbere hapi je nta mariage ndimo gusa kingira nkora njya muprofite njya amahera nta kindi kintu nzokora atakumubwira gusohoka akayimbona muhira twatangura kubitwika basha mwenda bemera urazi ibintu byose mwabikoze neza mu bangutse igisigaye ni iryanze ndabona rero mashe hewe icinzu naco rya mukuru wanje wewe nyine asigaye ariko nawe tumufisa ko grand frère yavyemeye umugambi w'indekere ntumva none banzureke gato icinzu cihoze gisa nk'icyabaye kwanza kuko je ndi umuhungu umwe mu muryango ndi nkifura ujya mukobwa nta kintu novuga ngo ategereze kucanka dutegereza kwidandaza mwatubeshe n'ukuri nani bakubabanwa zana tubafashe uraza amafaranga y'inzoga yagutse ihora yitse umviriza si uri umukobwa nk'uyo aya masaha ukaba uri mu kabare n'ukuri kandi na grand frère wawe akagushigikira n'ukuri ariko warukwiye gufata abana birira umutima rero ndabanze umviriza banzureke rekura uranyuba uragomba kujya mu gasho nshaka mu bane banzureke inzoga ntuzibe yayo bayabazimwe bazimwe mbega bakora ayo byose mu nzu bagurishije banzuhore kwanza ibintu twabigurishije none wewe twabigurishije uri he si iby'umuryango si iby'iwacu twagurishije ntabatera ubwoba uyu niyo dukanga nimwumvirize mukuru wanyu arabasumba ni nk'umubyeyi wawe tugure moya tukugure nawe baguhe turyoherwe ubuzima ni buto basi shirako umvirize reka kameze fashe bamubwira icyo mwubahana umviriza ariko bamumwubahiriza uyu ni mukuru wanyu arabasumba urabona ibintu ngiriye ibi wowe urabibona urabona ibintu ngiriye nawe umviriza nizo munsi yambaye turatudandaza ubu nyene ubu wewe nawe nunumwe oya guhaye igiturege iki kugira ngo umuvuge bakunda ka none ugomba tugwana we ntiwo tugwana muranteye ikigongo umviriza ivyo mengo nawe ugomba uvyisukemo umviriza nujya mukuru wacu mushika wacu yabiretse ubu ni je ndi mukuru mu muryango n'ibindi uzobibona we rindi mutanga amahoro wana byaragowe siwe ntiyagowe kubera ararya akaryama ibijumba muhira tuguma twasumye murakarya amase burya mwe murazi ubuzima mbayeho mwebwe ngaho imvugo turya amase kandi amahera ariko tuyasize ukeneye iki tukugurire solution si gushwana kandi mureke kwifata nk'abantu kwanza wewe waje nkandi kandi umuryango w'iwanyu
n'umuryango banza umbwire ukiri ngaho nyene umuryango wacu uriyubashe kuko natwe turiyubashe kameme turisokana okay ivyo servera tuzanira izindi nzoga yuzuze ngaha namwe bwe tubaye kuko turabona yuko cyabamenye ivyo sinavyanze si baguhe moya rero nawe wicare ariko urumve nuko uravuga mutoyi wawe yumva n'ukuri warukwiye kumuhana ukamera akarero keza ukifatanya na mukuru wawe ndamuhanura ndamwereka kujya ubuzima kuko ubuzima ni buto cyane ngaho uri kurarira mana yanjye umviriza nkubwira mana yawe imana iri hehe wowe yizana uza kumva arumviriza sivyo uza kumva arumviriza aho tubwize ndiko ndakumva okay urabona aba bose ni batoyi bawe yego uyu ni mukuru wawe niyo mpamvu nabasohokanye mu mahera yo muhira yego nabyumviye yego urabona wewe niwe wari guhagarara mu rugo nk'umugabo kuko umugabo sister ngo wicare ndakugurire moya umviriza ngo wicare anta umvirize siyo sanse nayo shaka wewe ngoma ndakumvirize nkande kwansi uje kudutera umutekano muke umviriza impanuro yiwawe sinoyumviriza kubera nawe unsumba gatoya nawe unsumba ariko ntuzumbye amahera muhira ubutunzi burahari ega ivyo ndabizi wa musore kwanza ni wicare hasi canke impamagare polisi abapolisi n'abaje je uri kurambona uko wibaza wowe ko tungana uyu muntu nibiki wewe uraja ngaho kabahendagize nawe mutoyi wewe nyene aho ugira ngo wifate nk'umwana muto ube uronderera akaroro kuri mukuru wawe nta na kimwe ubona nawe naho uri umuhungu wewe niwe wari guhagarara nk'umugabo mu rugo ugahagarara ukabwira bashikawe ati bashikanje dupanga uku iyi nzu tubigenza uku murondera amafaranga mubake n'izindi nzu kugira ngo muzoze muraronka ukuntu mubaho none uri kurabigira ngo mubigurishe ngo mwonone amafaranga mbega hoho ko muriko muri sambure yako nk'intungu aya mafaranga ni yahe ivyo mugurisha muzoca mubaho gute mama rihanza azoturungikira amahera twe cyaraciyemo umviriza kwanza ubu nyene mwese pangaha musubire muhiri wanyu nyarusa mwadusorore haguruka musubire muhiri wanyu kandi wowe ntiwumva turi mu kabari kandi muhira umuntu azobahanurira muhiri wanyu ubu mwaborewe haguruka umviriza wa muhungu we imeye telefone haguruka mutahe umuntu azoza kubahanura ejo reka tugende kubwineza yego genda twigire sister genda ko ntabaherutse ubu bari hehe bize gutya bajya sinzi iyo bagereye narahigishije narabuze ntuzi iyo bari naherutse bagurisha ibintu byose ndabasanga mu kabari wa minsi ndabasanga mu kabari ndibuka ko mwambwiye uko byagenze ko byose bagurishije bariko basesagura ubu none narabahize narababuze baratanze amatangazo ku maradiyo canke mu bundi buryo bwo kurondera cyari abantu bambwiye yuko ngo birirwa barababona ngo bayenzera mu mabarabara umenga ni imboho ziri ngaho birumvikana ko byarabacana ndacyayigiye sinzi yuko nzobaho byari byose ngira ngo bazoboneka ariko gusa birumvikana kuko umuntu afite amahera akamara kuyonona yose ahetse bikabigora
bro ubuzima burandambiye tu ahubwo ico mbona foke tworondera tukaja gusaba imbabazi mukuru wacu twaraje ubu ndiko ndicuza impamvu bijya bintu twabikoze. Helena ngira ngo baheruka kurya mu mezi abiri aheze hera ukuntu babaye nabi nta nuko mumbona basiho inzara yafashe neza no gukanura ariko ntabona ibiri imbere ibi biragaragara biragaragara yuko ari inzara ibarembeje ingene nari narabarondeye ahantu hose nari narababuze Imana ishimwe ndababonye vuba nari nkeneye nimwe musigaye mubahehe Shaya tubera mu barabara nibaraba ariko byose nimwe mwavyikwege ubuzima bwarasi ahubwo mutugirire ikigongo mubanze muduhe n'ibyo dufungura. Sister duheruka kugira usomene wa Israel ikintu cyiza gose bamwongeye kubonana kandi ndabikunze kuba ubakiranye ugweze ukababarira ku makosa yose bakoze baje barashiye mu bikomeye ariko bigaragara ko bavyigiyemo.